Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Je namye mbaza abo dusengera hamwe muri Centre Jeune, ni nimba Imana itadukorera ibitangaza. Mbarira uravye amahera uhembwa, ukuntu wewe ukibi Bujumbura utaromoka. Ubwo ico si kindi gitangaza imbere y'amaso y'abantu. Kwico tugikengera. Naco gituma Musa nawe yarasenze, mana iraboneka. Musa yarongeye arasenga, abantu banyotewe, umukama amubwira ati kubita inkoni ku gitandara maze amazi araboneka. Natwe umukama aradukurira ivyo dukeneye bikava naho tutabiziga. Ni naco gituma uwudukiza si umwe twe twari twizeye, uwudufata ukuboko si umwe twaziga. Hariho abantu Imana icako, kugira ngo ize itubere inyishu. Tugire Kristo. Misi yeze nariko murikirana inyigisho za Patiri Amando kuri YouTube, hanyuma niho yavuze ngo hariho abantu babiri ngo yari yahaye inyigisho, ngo yari umugabo n'umugore bari babanye bataragira mariage, hanyuma ngo ariko arabiregesha abategurira iryo sakramenti, ngo yiregesha umugabo, hanyuma umugabo yahereye ku umugore arirega, ngo umugore acaja mu isengero, ngo arabwira Yesu ati norega Yesu, iminsi maze ntakwakira, nejeje kwiregaga Yesu niwonjishiriza bo nkagusanga. Hanyuma ngo umugabo avuye kwirega, ngo bazabona Patiri Amanda araje arafashe ingingo, ngo urumva ngo mpejeje gufata ingingo ubunyene, ngo ngire ndabasangize ko muhejeje kwirega, ngo mugabo ngo nuno munsi ndabacishirijemo. Hanyuma ngo nyamugore ngo acarakorora monsozi, hama ngo Patiri amaze ati wewe kurize nibi, aterega iyo ngingo ufashe si wewe, ni Yesu ahejeje kuyifata kuko nije nejeje kubimubwira. Bavukanye wejeje gusenga, Yesu acafata ingingo mubo wabwiye, ukazavuga ngo bon ngo je naraye ndiyumvira ngo urya mwana wawe ngo nzomurihira ishure, waraye uriyumvira, womenye indwi nari maze ndabibwira Yesu. Ni Yesu afashe ingingo muri wewe. Naho Yesu arafise, ukazavuga ngo urumva ngo haheze iminsi ngo ndavyiyumvira ngo jengire ndaguhe promotion ngo uduge, ngo ubu si wewe umpaye promotion, urazi iminsi maze ndayisaba Yesu iyo promotion. Rero wewe uri kuba igikoresho, nawe ukacuza ngo wafashe ingingo, wewe ngaha kuri ino ufata ingingo nkandi.